nabuze amajambo nobicishamwo nabuze uburyo nobivugamwo kugira ngo vyumve kugira ngo vyemere. Bonjour à vous tous, ndabaramukije amahoro y'Imana abane namwe. Iyi ni Bujahit TV ya channel yanyu itigera ihengesha nakubagezaho ibintu babigezweho muri industry ya +257. Nkuko musanzwe mubimenyereye kuri micro ni Sami, behind the camera ni Sig Professional. Kuri umunsi wa none twagendeye umuririmbyi muri Buja Flavor nawene amazimisi abizamo neza abikora bien ibintu n'umutekano muri make. Twashaka tuganire tumenye umuziki wiwe aho uri kuravana aho uri kuraja, tumenye kundirimbo nshasha baheruka gusohora, uko abantu bamaze kuyakira cyangwa se uko nawe yayifashe. Ubona we subundi n'umusore turi kumwe hano izina ndavuze babwiye nagisigurira jewe mwogira ngo ndiko ndamuvugira kandi turi kumwe. Nashaka banza baramutse kwanza hanyuma agire ko anabibwira. Ndaguhaye mwaramutse namwiriwe byose bicanganije. Mwaramutse. So je nitwa Swingi, sanzwe ndumuririmbyi nubwo ntaramenyekana nkuko tubibona ku bandi, ariko nibuke tuzoshika kandi ndavyizeye kandi nico ngamije. Swingi n'umuririmbyi muri industry ya Buja Flavor. Eske Swingi kugira uze muri uwo muziki wabijemo kuzihe mpamvu? Bon, igihe cyambere muziki ni kintu nisanze mu niyo mpano Imana yampaye. Yego naragiye ndakura ico gihe sinibaza nuko nzoririmba, ariko byaragiye biranzamwe buke ntangura gusubiramo indirimbo z'abandi, ntangura kumva nyene akantu nkumva ko nanje nabishobora. Igihe kimwe cyanagerageza nari mu mugwi The Brothers Gitega kwa Mibaso niwe yadufasha, turarimba indirimbo yitwa Tell Me Why, numva ibintu ni sawa. Turarimba indi yitwa Jewe Nawe, numva ibintu ni sawa. Tuvuga ati impano kumbe yakome tikadukomeze kabisa, numva ibintu n'amavuta. Akazina yatubwiye ko yitwa Swingi yaraje mu muziki arakora rimwe n'irya kabiri yumva ibintu ngo namafi gusa. Swingi twashaka utubwire kuri uno munsi twagendere indirimbo iriko irakora umuti ahantu ciye hose ku top 10 ugiye uraraba usanga hariko indirimbo ya Swingi bakoranye n'uwundi muntu. Eske ibyo babimeze gute? So je indirimbo twarayikoze, indirimbo yitwa Bimenye kwanza. Bon, aho igeze ni ukuntu bimeze ndashima vraiment, ugereranije n'ivyabaye bwa mbere ubunye Bimenye ndashima higeze. Biraboneka ko turiko turatera intambwe tuva ni kuva mu bwiza tujya mu bundi turiko turava aho twari tutera twegera imbere. Ndabishima higeze kandi mu bandaye mudu supportinga, turakeneye support zanyu. Yego. Okay, Swingi indirimbo Bimenye twarumvise ko utayikoze wenyene, wayikoranye nande uwo muntu mu gukorana nta ntambamye zabayemo kugeza n'izisaha? Bo wapi nta ntambamye yahabaye, gusa n'umuntu w'umuvukanyi twarayaze kubera dusanzwe turabavukanyi, turavuga ati reka dukora ikintu, turavyumvikana bigenda neza, turagikora kwa Clover muri Agape ngira muramuzi. Turakora numva ibintu ni sawa, gusa je kiri muri studio indirimbo narayinegrije cyane, numva menga wapi nta kintu nakimwe, ariko imaze gusohoka numvira ryoshe. Sinzi ngene igituma byabaye, ariko nta ntambamye yabaye vraiment. Yego. Swingi wagenda uratubwira ama etape wagiye urasimba kugira urinde uza uravuzwa ku maradiyo yo ngaha muri Kapitale. So je nk'imvi Gitega narashitsi no kwanza ntanguye kuririmba cyashikira mu mugwi. Natanguye gukora indirimbo yiwanje cyenyene yitwa Tubaye Abandi. Gigabit we nakorera cyavuga ati umuntu no kumufasha, barafasha nkumaze gukora iyo ndirimbo. Giga camara kuja kwishura mu Bushinwa, cyo turatandukana. Cyanaja mu mugwi Sugar Team turakora indirimbo. Ico gihe yarabaye ni ya mbere muri Duna Buja FM yitwa Intasho ya Sugar Team. Ndabavamwo kubera nabona ko tutamiraniye neza, ivy'imigwi maze ko bigoye. Ndaja no muri cyandasubira ndarimba ndumwe Robert Hope Talent ngira mwamuzi manager ya Hope Talent acarantora aramfasha. Ico gihe twa kumwe na ba Estanish
tuvanye ubunye asambuye Hope Talent twari dusanzwe dukorera muri Hope Talent yeah. Okay, uratubwiye stage yawe ya music kuntu yagiye irifata kuva wava ZTG. Hanyuma hari amakuru yagiye arashikira ndiguma numva Young Swing ari ukuntu ngo baba batanguriye rimwe umuziki na Estanish, ariko tukaba ubu kuri uno mwanya tukaba tuzi Estanish gusumba uko tuzi Young Swing. Eske ni iyihe negligence barabayemo kuri wewe? Oya, mu rugendo birashika iyo dufatanije urugendo si ngombwa twese dushike. Estanish ntitwatanguriye rimwe, ariko icambere aransumbura bize. Estanish ni mukuru wanje, ni sister mukuru wanje. Ntitwatanguriye rimwe, barabeshe gusa twari kumwe kwa muri Hope Talent, kandi Estanish ni byinshi azi kundusha, ariko ndamwubaha. So kuvuga ngo je gituma ntaramenyekana, singira sinikiye nikiragera, ariko ndavyiteze kwigiye kimwe kizogera nanje hamenyekana. Ego. Uwo muziki ko bantungera abo batarawumva, ariko gusa si nkeka ko bari benshi. Uwo muziki wawukoze mu yihe style? So twayikoze muri Zoki Zomba. Twayikoze muri Zoki Zomba. Muri Zoki Kizomba, ariko iyo style ntisanzwe imenyerewe ngaha anyi mwayumviriye gute kugira mwenda muyikora? Isanzwe imenyereye, ndavyibaza ugiye uraraba imiziki irikira haba iki gihe. Ugiye kuraraba n'indirimbo z'abakori, ntanze example kuri kori kubera nzi nawe nazikunda. Mugakori ugiye kuraba yaravuyeyo gatonya, ubu yarahinduye ariko arashiramo akantu ka Afrobeat. Gusa ya Afro Kizomba ni ibintu bimenyerewe. Zoki Zomba ni style tumenyereye zizwi. Gusa natwe kugira dutera intambwe twarakreya ako kantu turakorera muri iyo Zoki Zomba kubera ni style urimva indirimbo y'urukundo isanzwe imotive umuntu yenda kumva araryohera. Yego. Okay, Young Swing, wewe iyo ndirimbo kugira irinde isohoka, kuko two turayumva iko irabiza ko neza, irinde isohoka ivuzwe imeze neza, n'indirimbo y'urukundo yanditse neza, vraiment ibintu bimeze neza. Eske iyo ndirimbo wazanye igitekerezo ninde muri mwe babiri? So turavugana kuzana uvuze igitekerezo, sinzi nko ku muntu w'umurimbyi aca vyumva. Igitekerezo ku muntu asanzwe aririmba ni nuzana hofle rane ya chorus nije nayizanye, ariko ibindi byose twabikoreye hamwe na Driss. Yego, kubera twavuganye kandi yari yavuye mu Rutana, kandi asanzwe ari n'umuvukanyi, nange narashoboye ndamwemera. Nuko byagenze, igitekerezo cya nije nakizanye, indirimbo yitwa Bimenye since, nuko nibyo byagenze. Hanyuma uririmba mu yihe style basi uvuga ati niyo nzokomeza ko nkorera ko kubera mbona ariyo inzanira abafans benshi? Jewe ukuntu usanzwe meze ndirimba indirimbo nyinshi zibanje ni romantique, ariko sinoca ngo nzoguma ngwaha ngo cyangira iki, kubera umuntu arayevoriwa agatera imbere. Turabona igezweho no musi sivyo bizaba bigezwe heje, urumva hazogera igihe usanga hagezweho ibindi. Urumva sinovuga ngo nzoguma gusa ndi muri romantique ubu, ndarimba amazuki, ndarimba ama R&B ibyo nyene. Hanyuma Young Swing, twashaka uduhe akapera iyo ndirimbo. Amfe nawo uraza kuduha izindi woba uri kwadutegurira twumve ayo majambo ya romantique ukoresha mu ndirimbo zawe. Kuri uno mwanya wanza uduhe akapera kwanza gatoyi, batari bwayumve iyo ndirimbo Bimenye, bayumve bavuga ati kumbe ya ndirimbo aririmbwe n'uyu. Okay. Nabuze amajambo nobicishamwo, nabuze uburyo nobivugamwo, kugira ngo vyumve, kugira ngo vyemere, aho nocishije hose haragumye. Yes. Aho wacishije hose haragumye. Young Swing, wewe warabishika ukaza gutereta abakobwa? Kubatereta si muyihe sansi nta gutereta sikirundi gasiki kudiraga umukobwa, kudiraga sinogenda kudiraga kubera sanzwe ufise uwo turi kumwe. Yego, iyo ugiye kudiraga ufise uwo muri kumwe ni bwa buraro buzanye, nanjye sindikirara sanzwe ufise uwo turi kumwe. Yego, uwo muri kumwe ahora kubwira kwa gukundira iki, agushimira iki bivanye n'umuziki ukora? Kenshi ugiye kuraba kuri twebwe abaririmbyi abakobwa, sinzi bivana n'uwo mukundanye, sinzi
ntibakunze gukunda aka kazi turimo kubera bakubona ko ugenda mu ngeso mbi bakabona ko umenga uzohavuna mu mvanga kubera tuvugisha ukuri uri umuririmbyi vile mukundwa n'abakobwa benshi ariko je sikomeze gusa uri umuririmbyi n'abakobwa gusa mukundana usanga atagukunda mu gihe avuga ati cengira aramvanga cengira aranci inyuma ariko uyu wanje arabizi ko ataruko yego kuri Young Swing arazi ko ataruko hama nutuye tujambo basi uri umuririmbira akumva nawe ne kanyuzwe akanishimira n'ivyo ukora bo nta tujambo gusa kubera sanzwe ndumuririmbyi kandi urazi ko umuririmbyi agoma nk'umurimyi urana ko aguma araba indimo yiwe agakangaza iki je nanje rero nkuko sanzwe ndumuririmbyi ndakompoza rero igihe ndi muri mood tugahora ndi muri mood nawe ndashobora kumuririmba indirimbo bivaye niyo ndikanandika bivaye na mood ndi mwico gihe sinovuga ngo ndamuririmbira tutujambo gusa ndamuririmbira tujambo twinkora mutima yego oya gusa ariko bihora bishika akakubwira ati yo umbwiye akajambo biranshimisha bo akajambo oya tugiye kubiraba nta jambo rero ndagukunda ku mukobwa oya biga bavuga ngo muhanga ibingo imiduga ngo kamuha amahera bigasivyo urukundo n'urukundo mbewe umpaye ayo ndaguhaye amahera nkakwima urukundo ni benshi babuza amahoro kubera ivyo nyene kawaida no umuntu nta kintu kirutanga kuku ijambo ndagukunda yego okay Young Swing nk'umuririmbyi rero asanzwe aririmba na style mugani wawe wavuze ati ziri romantic usanga zikundwa n'abakobwa nk'ubu bishitse umukunzi wawe agasanga nivyo bishitse agasanga uri kumwe n'abandi bakobwa naho yo bifata gute bon oya nta nakimwe kubera nawe nyene arajamwe n'abahungu gusa mu gihe uri kumwe n'abakobwa nawe uraraba ibintu ukora ntumubabaze kubera abakobwa n'abantu ba mbere tuvyemezaje abakobwa n'abantu ba mbere bapfuba kuruta abahungu gusa hariho n'abahungu bapfuba ariko abakobwa bararenza mu gupfuba iyo uri kumwe rero n'abakobwa nawe uriyaranje ukagira ibintu bitababaza umukunzi wawe mu gihe muri kumwe cyangwa urashobora kuba uri kumwe n'abakobwa ukaca ugomba kudekona ugasanga nawe hari yamaze kukubona urumva ni hatari ni ukuza turiyubara ibyo tukora turi kumwe n'abagenzi canke yego none Young Swing wewe n'umukunzi wawe wewe n'umukunzi wawe ninda kunda wundi mbo turakundana mu ncamake uri se yego kubera nta kintu cyo gupima manani amadogre kiriho aya mapoksa sinovuga twese ni sampoksa twese urabona ko samples mukundana samples Young Swing hama nk'ubu unya ko ugenda uramamara ahantu hose bagenda barakuvuza ariko gusa nizere ko nta ndirimbo urakora ngo ushire hanze video ubu nyene fata telefone yawe injira muri Play Store canke muri App Store rondera mu kwandika ijambo Bujahit telecharge Bujahit hitamwo ururimi rukorohera gukoresha ikirundi igiswahili n'icyongereza mu kuyandikisha ukoresha nimero ya telefone yawe ukaronswa code ituma uronka uburenganzira ukoresha Bujahit canke ugakoresha email yawe munsi ukuzuza amazina yawe hamwe na modopass wifuza kurikiza ivyo usabwa ni kubuntu. Bujahit ni application imwe ikoreshwa mu buryo bwinshi butandukanye bitagusaba izindi muri telefone yawe. Rungika ama audio, ama foto n'ama video uhure unaganire n'inshuti n'abagenzi mwabuze ku zindi mbuga mwari mumenyereye gukoresha. Bujahit iduhuza twese. Bon gusa nivyo biri mu migambi ego nivyo nagomba kubabwira abafansi ntibibazo ndasinziriye kubera nabimenye twakoranye na Drisi naye nameze nk'usinzira gato kuva tuvire muri Hop Talent harabaye ibintu byinshi tubanza kurekipera indirimbo twakoze urana ko yakura umufanye na management mubanza kurekipera indirimbo mwakoreyeyo cyande yicara nguma mu stress nyene yuko bon ubu rero narakoze ubu nanje nkenereye kubarurira ivyo nateze ego hama kuba waravanye na management yawe wahorana ubu urafise uwundi akumanaging bo wapi gusa ndafise abantu bashobora kuvuga ati support ba supporting ego haya management sinzi je turavyihenda ko je nivyo mbona kubera management sinzi ukuntu nokivuga vraiment kiragoye kuya tuvyibaza abastare biwacu siko management ego
hama jewe sanzwe nabo bamfasha gusa akavuga ati kubera murazi ko uburyo bugoye kubaririmbyi bacu mu Burundi dusanzwe vraiment urabizi nawe industry wacu ni atari yego nibintu gusa byo gushiramo makohaje abamfasha nivyo bashobora kuvuga ati nimba bishoboka ati studio ndagutije nuzu ukore nimba wateguye canke video akavuga ati je nzoguterera ukore video urumva ibintu by'uburyo gusa nivyo nyene baramfasha vraiment nta manager mfise hanyuma nk'ubu uramutse umuronse naho kuvuze ngo ibintu bya management biragucanga gose aramutse abonetse naho ntiwo mwakira bon no mwakira bivaye no kuntu tuvuganye kubera nta kugenda kwita mu kintu utazi ngene uzovaye uramwakira mukavugana kwanza wumvise bidapashije kamubisa akagenda nawe ukagenda yego hanyuma ndakwibarize kugira mukore iyo ndirimbo bimenye wavuze ko refre ariwe wayizanye ariko ucuratuma ko Drissa Ali aze mufatanye eske nta kintu yebara gusavye bon oya sinamutumye bame sinamutumyeko bon Drissa asanzwe ari umuvukanye ni nko kuna wewe turabagenzi turashobora kuvugana ati Sami twakora aka kantu ugasanga urumva mwico gesi mba ndakurondeye komte ni kubera turabagenzi hari ibintu tutohishanya turashobora kugira kugira duteza imbere kubera twe na Drissa bon sindabizi neza sindamuzi neza ivyiwe ariko ndibaza nawe ntarashika kure gose rero imugihe turi kumwe mufatanye ukuboko mwese murashobora gushika ku kintu kinini mutari mwishikanyeko yego kuri indirimbo bimenye mwakoze na Drissa Ali ubona ari yihe difference yazanye bivanye n'izindi ndirimbo wari umaze gukora bon icambere ndashimira Drissa Ali urumva kubera sinzi arafise kokaje sinzi vraiment yo mutipe arabikunda gusumba no soko nye kubikunda kandi asanzwe abikunda tuvyemezanye urumva gusa arafise kokaje vraiment jewe je kuva mvire mu byo bintu byantuze bya Hope Talent nanamize nk'uwicaye gato nta esprit nashira mu bintu byanje urumva naranegrija gose muga Drissa narabonye ko vraiment ntabeshe yarayishikanye hari ahantu yashitse itari gushika kuri jewe muri ico gihe yo ndayire kuri ico gihe hari ahantu je ntari kuyishitsa kubera mvuze muri ico gihe twayisore kuriyemo ye tuyisohora hari ahantu itari gushika mugabo wewe narabonye yarayishikanyeho kandi arabizi ko ndamwemera kandi ari na esprit naba ndamubwira ko haje arashoboye vraiment mu bintu byo kwitanga yego hanyuma kuri promo y'indirimbo ni gute umwe akora promo y'indirimbo mwayifatanje muri babiri umwe akayikora ukwa wenyene eske bizana isura ya gute entre yanyu muri babiri kugira promo sintawe ku indirimbo kuyigira promotion aho gasanga umwe wese ayigira promotion kugiti cyo kandi ari indirimbo y'abantu babiri izana image ya gute muri ico gihe byayivaye no kuri umwe muvugana sinibaza ko nivyo bintu kwanza byo nahawe yego promo muravugana ati ubona bro wokora ikiyinye nanje nkakora iki nugwana hana byose kuya nyine mu mwakoze indirimbo nk'abavukanye byose murabikora mu buvukanye nyene yego okay niki rero uteganyiriza abakunzi bawe abakunzi b'umuziki ndundi abantu basanzwe bakurikirana media cyane bo icyo ndababwira ngiye kubazanira ibintu bikaze gose bishasha kandi yego munyitege gose vraiment ndiko ndategura ibintu kandi byiza ubu ngomba ngaruke kwa kundi nahora kera kumwe bari banzi kubera jene nameze nk'uhora igenda kubyo twari tuvuye mu byo bintu bya Hope Talent nari nameze nk'ukwama gato ariko ubu ndagarutse ngomba nkore kandi ndafise ibikorwa byinshi biri muri studio ndafise kandi byose sinzi nzobumbisha muzoshima rero yego muzoshima kandi ni ibikorwa byinshi dufise hariho n'amakorabo ngomba gukora urumva nivyo nyene ni byinshi yego okay Drissa kubera ukuntu uvuze yitanze kwino ndirimbo muri make byumvikane ko ariyo esprit nyinshi yaba yaragusumbije mu kuyamamaza ino ndirimbo bon tutabeshanye vraiment atakubesha nsizemo Drissa yarasizemo effort kundusha yego vraiment kabisa ntiwibesheye kuko nawe ne twosa n'abantu baramaze kuganira na Drissa Ali twaraganiriye yabwiye gute oyane wewe uzogenda kuri page yacu kuri Bujahit TV uzodukurikirana urabe ndabirabonye okay hama ubwo turangize kino kiganiro twashaka utubwire nka Young Swingi wo usanzwe ukunda iki mu buzima busanzwe mu bintu byo gufungura mu bintu byo gufungura so
Cyo kibazo kumenya kirago. Ndakunda ubugari. Urakunda ubugari. Ubukoza niki? Nabukoza n'ibitunguru biri kumwe n'inyama. Yego. Ubugari bw'ibigori, ubugari bw'imyumbati. Je bw'ibigori nabwo nya mu buzima kuva sinzi nk'ubwo bantamise nkiri umwana. Hanyuma ibintu byo kunywa kuri Young Swing nawe ukunda ibi? Bo, nk'ubu unyesanzwe n'inzoga ubu. Ndakunda kabesha. Reka kone yakomunyoteza CK. CK weze. Nzoga. So je sanzwe n'ifana. Awenzo kavuga je kintu kijanye n'inzoga awenzo kavuga kuba cameraman aranywa. Bakonzi ba Bujahit TV andabatashe ndababwira ati ko CK arabakunda gose arakunda kumbwira ati nze ndabaramutsa bivanye n'urukundo abafitiye Young Swing tubandanye Young Swing arakunda kwiyumva neza iyo ariko aratembera ari kumwe nande. Bon je nkunda kwiyumva neza iyo ndi kumwe n'umuntu canke ikintu cyacyo cyose umuntu iyo muri kumwe wumva umeze neza muri kumwe atembera. Mbo kugira niyumve ndi kumwe n'umukunzi wanje. Yego. Uri kumwe na mama wawe cyangwa umukunzi wawe newe? Ata mama afise yaritavye Imana. Ariko mu kibanza ciwe turi kumwe n'umukunzi wanje. Tureke mbwa nivyo turi kumwe na mushikanje sister wanje ndamukunda gose arabizi. Turahuza n'umuntu uhuza turi kumwe ndaryoherwa kandi nawe yandi baza araryoherwa. Ama ikibanza woba ukunda gutembereramo naco? Ikibanza nkunda gutembereramo. Cyambere je ndumuna akunda kuryama. Nguma ku ifone. Oya ndinze nje gutembera mbasohotse mvuga ati abagenzi sinovuga ikibanza kubera sico na mama ndinze mvuga ati nabajama bakavuga ati dusohoke tuhurira hana yego muga sinovuga ikibanza ngo ni iki nyima tuvuganye kuri beach ni kuri beach nyima tuvuganye tuje muri boyiti nanye nyima tuvuganye tuje ahantu mu kabari kanaka turahurirayo mugabo ndakunda kurya kugira tunyarutse tugende tujane n'umwanya ndakwibariza tubazo twa yes or no wishura yes cyangwa or no. David Young Swing yoba amaze kugira rapport sexuel? No. Young Swing yoba amaze kunywa inzoga? Oui. Young Swing ararara mu bubare? No. Young Swing yoba amaze kuja koga muri piscine? Oui. Young Swing aramaze kujana umukobwa mu geto? Karaciyemwe. Yes or no? No. Anyway. Young Swing tubandanye sike turarangije ndashaka usubiremo kano kantu ariko ukavuge unyarutsa kugira tujane n'umwanya. Ndashaka uvuge kano kantu reka izongya uze ino ujye izingya. Reka izongya uze ino ujye izingya. Kivuge unyarutsa. Reka izongya uze ino ujye izingya. Vuga unyarutsa. Ndikunda nyarutsa. Reka izongya uze ino ujye izingya. Reka izongya uze ino ujye izongya. Akandi kamwe vuga bya Mungu byariye bya vyungu bya Mungu none byahaze. Oya bizabina nibukiriko urayivuga. Agasubira mutunye bya Mungu byariye bya vyungu bya Mungu none byahaze. Bro je ntakubeshe sinumva nico ariko uravuga numva bya vyungu gusa. Okay, basezerera abakunzi ba Bujahit TV ubasezere turangize kino kiganiro ugere nico basezeranya menye ibikorwa byawe ibintu byawe byose uko ugenda urabikora. Bo icambere ntarasezera je sanzo kubera nazana urano uri muri management sinze ko muba mubizi je account yanje channel yanje ya YouTube hari ukuntu isa niyo none kaye ngomba gukira yindi urumva sinobabwira ngo genda ngo kuri channel yanje ariko mu misi genda kuri bazoje kuri channel yanje ya Young Swing yego hama ndabakunda Bujahit TV abakunzi ba Bujahit TV kandi mwakoze gose ndabashimiye. Akajambo kamwe kuri Sami. Bo ndagushimiye icambere kubona wanyumviye ko ndashimira na cameraman ndamushimiye. CK ndamushimiye. Ndabashimiye kubona mwanyumviye ko kandi mutse mugumana uwo mutima si bose baje babikora ibi bintu. Bon je ntarandiriye ndababaza no kuntu ugwaruka gubu dufise impano ariko ataho ziriko zirashika.
ni benshi bariko barakora je ni benshi nzi tureke na je ni benshi nzi turi muri generation imwe bariko barakora ibintu byinshi kandi bakora indirimbo ziryoshe gose vraiment ziruta n'aba basari turiko turavuga ariko vraiment kumvikana wapi bon vraiment ndashaka muze muradufata mu mugongo kunyene vraiment icyo ni kintu ciza sinzi tuzokibashimira murabizi ko natwe ntituzogumanyere turi kubera nivyo muriko murakora kugira mu duteze imbere natwe ntitwashika imbere tuzogaruka inyuma tuvuga ati Sami nasike je barankoreye akantu vraiment ifoko nanje nashoje sawa hama urakoze merci beaucoup nawe ndabashimiye hanyuma tukiri kuri ivyo naje Sami marashobora kumfollowinga kuri Facebook ni Elhaj Asamiri kuri Instagram ni Gonyene ni Godzina bye hasta la vista.